ikintu cyose cyashingiwe igihe cyacu, kandi Imana nikuranya ibihe n'iminsi. Ushake kugerageza uvugire hejuru, wanywe ikinyamajwi usemerere, ushobora kubuza igihe gushika. Hari ibintu nabonye mu gihe ubwa mbere kiriganza, ikindi nabonye igihe kirubahuka, hanyuma gitinya. Ushaka uwende igihe kiragushikako. Bana isi yacu ukuntu yubatse, bari barategura imigambi ikomeye, bakavuga ngo tugomba turwanye inzara, ariko inzara irica abantu. Bakavuga ngo tugomba turwanye ibiza by'indwara, ibiza bikaza bikamara abantu. None Imana ibigiye, yemwe bene data, Imana ibirihe, iba yatembereye, iba yarengewe. Ngiza guca mbona narambarira ati pase ndarinda gukeneye. None gapase muri iki gihe hari ubukene bw'igito, urazaza kuvuga ubutumwa ndagenda kabisa. Mugabo bigoranye, hari igihe ngenda n'amaguru, hari igihe njya gufata bisi. Ejo bundi nagiye gufata bisi, nari maze imyaka 2 nafata bisi. Ndinjira murabona n'izi nyama ziri ku mubiri wanje, ndicara Iblisi yafata barabye bashoferi b'amabisi, bafatira amabisi ga amafaranga nande gaca sente maguru kunduze. Navuye ngenda niyandaza nyuma y'imyaka igihe. Show me asociar azasange biteguye namba y'ukugororoka atanaga seba vise shingwe huru naho kigaragaza cyaba kigwaye ubyizeye cyo kira mu izina rya Yesu Kristo. Gorora rwose na muganga yabiguteye ko kwa mukimanika amasaha 5 ku munsi wo bikora. Uhoraho abana namwe mwese. Uhoraho abamugisha. Ni iteka rinini cyane Imana duteye muri kino gitondo kongera gukoranira hamwe mu ngoro yayo nguko, kandi Yesu abigenza neza. Nahabwa icubahiro aciye mu bavyeyi bacu marongozi, yabikoze bisanze mpagaze imbere yayo. None na yemwe haroreka kubishimira Imana bisaba iki none? Hogira icyo bisaba hari igihe ntogihamza. Mugabo turashimira Imana itagayana, itwemereye kongera kandi gukoranira hamwe ngo tuyage ibyari urugendo ruja mw'ijuru, rurimo ivyiyumviro kandi rurimo n'ibigoye bibamwo. Naho kenshi abaririmbyi barakunda kuririmba iyo biryohera bakavuga ngo kwibera muri Yesu ngo ni umunyenga w'Imana, kandi n'ibyo Yesu arabihakana. Mugabo kandi hari n'igihe haba n'ibigumi navyo. Rero ibyo byose bikoraniye hamwe no kuryoherwa, hamwe no kugumirwa, birakeneye yuko twaba dukorana kugira ngo twumve icyo Imana itubarira. Erega mwemu w'Imana n'ubu aracavuga, mwemu yera n'ubu aracigisha. Murabyemera ko yigisha? Abakibyemera ngira ngo turahana. Haleluya!
kuko muri iyi minsi ya nyuma abantu bahagaze ku mateori y'ibyo bize n'ubwihore bwa buno bugingo barafise ibyo bavuga. Ugabona arasabye Imana muri rino joro ngo simpagarare ngaho imbere yanyu nje kubabwira ibyo nize cyangwa ibindi, ariko ndababwira icyo muhemu yashize mu mutima wacu. Tudateje rero dusome ijambo ry'Imana riboneka hariya mu cete cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Muri ino minsi ndiko ndasoma ibi vyete Pawulo yanditse na cyane cyane ibyo yandikiye Timoteyo. Hemu yera ari ibintu byinshi yanyigishije. Birakwiye yuko abaja mu ijuru twongera kandi gusubizwa ku itanguriro ry'ukwizera kwacu, tukongera kandi kumenya umuhamagaro twahamagawe. Maze iminsi ndiko ndasoma amajambo y'umukozi w'Imana Pawulo yandikiye Timoteyo, umugenzi wiwe atagenzanya bagendanye mu ngero zitari zimwe, kandi yamubereye umugisha. Ndakwifuriza nawe kongera kandi gusubira ku itanguriro. Amen. Uragomba gusubira kandi ku itanguriro. Erega iyo abantu badasubiye ku itanguriro tu arasuse basanga barabitaye, basanga barabipfuyemo. Hari usanga umengo n'ibintu bimenyerewe gusa. Dusomere icete cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya gatatu mbere hajya ku murongo wa mbere ndageza hajya hepfo ku murere hajya hepfo. Dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazogira gute? Birikunda gusa ngo basome nyarutsa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakundana ababo, banga kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirangamuke, abishira hejuru, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana. Bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wamubatera ibitugu, kuko muri bo harimo abagabo banyegetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa no kwipfuza k'uburyo bwinshi. Bama biga, ariko nabo bashobora gushitsa kukumenya ukuri. Nguko Yane na Yambure barwanije Mose, niko n'abo bagabo barwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge, babaye abahombe ku kwizera, mugabo ntibashobora kurengaho, kuko ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose, nguko ubwaba abandi bwagaragaye. Imana idufashe. Naya majambo y'Imana dusome hano mu gitabo c'Imana Bibiliya, igicete cya kabiri cyangwa cya mbere nyene cyandikiwe Timoteyo, cyanditswe n'umukozi w'Imana intumwa Pawulo. Uko yagiye arandika ivyete bindi bitari bimwe, yandikiye uyu Timoteyo. Usomye aravuga neza, akamwita umwana wiwe mu kwizera kandi by'ukuri. Uko nabivuze, Timoteyo yabaye inshuti magara y'uyu mutama Pawulo. Mwibuke yuko mu rugendo rwa mbere rw'ivugabutumwa barurangije, harimo ingorane, aratandukana nabo bari basangiye igikorwa. Ibyo byose byavuye ku nyungu bwite, kuri bya bindi by'amhiga yanje, kakandi ka mwana wa mama. Izo ni ingorane zabaye mu rugendo rwa mbere, baratandukana. Hanyuma rero Pawulo ahanini yahuye n'uyu Timoteyo n'undi mugenzi we yitwa Tito, bahuriye ahantu hita Lusitira, ahari muri Asiya ntoya. Uno munsi ni muri Turikiya,
urazi ko icyo gihugu ca Turikiya gisimye impande zibiri, hari uruhande ruri ku ruhande rw'Uburaya n'urundi ruhande rutoyi ruri ku ruhande rwa Aziya. Aha rero niho batangiye gukorana nawe Timoteyo na Tito. Hanyuma rero uyu Tito amurungika ahantu bita Kirete, mu kizinga cyitwa Kirete. Hanyuma Timoteyo nawe amushyira ahantu hitwa muri Efeso, kandi aha hantu hari ibibazo bitoroshe. Naha rero yamwandikira igicete cya kabiri, nicyo ariko ndavuga ko yakimwandikiye hanyuma mu mwaka wa 67 Yesu amaze kuvukira hano muri ino si. Hanyuma rero Pawulo yari umutama ashaje, arembejwe n'ibikorwa, yahuye n'ubutame bukomeye, amukubitwa, ahandi gushyirwa mu ibohero, ahandi kuba mwirinde rya bene data. Kandi aha nawe yarabyanditse ngo amubwira Timoteyo ati mu bikorwa harabamo intambara. Reka twese turemera ko mu bikorwa by'Imana habamo intambara. Yego cyane ibamo. Amandikira rero n'umutama ashaje, aha yari mu ibohero i Roma, kandi ahandi i Roma yahagiriye ubunyakamwe budasanzwe, kuko yari arushe abagiye n'umutama akuze, ariko kandi yagiye arahura n'intambara. Murabizi kuko ariyo n'igisata c'indwara yagendana. Abi Filipi nibo babizi, bamwe bamurungikira ibimufasha. Hanyuma rero aya majambo yanditse, igicete kiragaragara yuko aricyo cete cya nyuma yanditse. Kandi mu nyandiko yiwe urabona ko yandika nk'umutama ageze mu zabukuru, ariko araraga umuhungu wiwe. N'amajambo yakoresheje n'amajambo y'umurage, ariko arasozera, ariko yararindiriye kandi n'ugutwiriye Yerusalemu, kuko yarabizi, yari yarabibwiwe, kandi baramubuza ngo ntagendeyo. Aramubwira arabagira ati yereka si kugenda gusa, si ugukubitwa gusa, n'ugupfa nabyo ndabiteguriye. Sema amen. Ariko we yarabona iyo ariko araja, yari kandi kwagera ku mpera y'umuhamagaro wiwe, yarabona yuko icyo yaruhiye ariko aragomba gushikira Imana ishimwe cyane. Na rero yandikira Timoteyo ukuye kuboko, amwandikira aya majambo akomeye cyane cyane kuko yarazi ingorane zimurindiriye mu gikoma, yarazi ibibazo bimurindiriye mu gikoma. Erega urugendo ruja mu ijuru rurimo intambara, erega kuja mu ijuru harimo ibibazo. Niyo rero yamutegura rero kumwandikira aya majambo, amwandikira amutegura neza kugira ngo amenye ubwiwe uwo ari we mu gikorwa, mu kuja mu ijuru. Muri urugendo ruja mu ijuru umuntu arakwiye kumanza kwimenya uwo ari we, ukamenya ibishorisho, ukamenya inyifato, ukamenya kamere kawe kameze. Ati umanze wimenye wewe nyene uri we. Niba umuntu akazi ishavu tuzoshobora guhagarara. Asanga ari umuntu ukunda kuryoherwa cyane, nabyo urashobora kubitsira. Aramubwira ati niba umuntu yihuta ushobora kugira ingorane. Hariyo byinshi yavuze hajya, ariko aramubwira ikuru bikuru twovuga hajya. Hanyuma rero ikindi nacyo yaragomba yuko amenya abo bariko barakorana abari bo. Biriya bintu twadonda kuyaga bishika 19 byerekana neza ububi bw'abantu, ingene abantu bazoba bameze mu gihe c'iherezo, guhera mu ntango y'ikinjana ca mbere kugeza ukuza kwa Yesu Kristo. Pawulo umutamba ari mw'ibohero, ashaje, arushe, ariko amaso yiwe y'impemu yarabona. Haleluya. Rino risho niyumvire ndagera ku dasana Mana uri mw'ijuru ushoboze, uzoshoboze. Sinzi igihe nsigaje kuba ni hano mw'isi ndiko ndagukorera, ariko nzendangize gusa amaso abona, nzendangize mu buryo bw'imbere mbona iyo ndiko ndaca. Haleluya. Umutama yicaye mw'ibohero, ari mu bunyakamwe
ubwenge budasanzwe ahishurirwa ibihe bikomeye bizoba bihanze isi. Na rero yamwandikira rero muri aya majambo ameze nk'umurage, aramubwira ku bibi igene mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye. Mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye. Nari kubaza ikibazo nibajije muri ino joro, mbega nawe uremeza yuko turi mu bihe by'iherezo? Sabye namwe muravyemeza ko turi mu bihe by'iherezo? Hariho n'umusifuzi yariko arasigura ahantu agacabwira abantu ati Yesu aranje mwitegure. Hanyuma uwundi muntu yari inyuma yiwe amuvise ububasha agacabwira ati reka guca imitima abandi, ubona ari hehe? hari ubona aje abuza abantu kwikorera udukorwa twabo. Yesu aranje. Hanyuma nawe umugabo byaramugoye ati udasabye imbabazi. Yesu nari gusaba imbabazi kandi ndiko mvuga icyo Bibiliya ivuga ngaha, ibi bizoba mu minsi y'iherezo. Hanyuma rero aramwandikira aya majambo, ibihe igene hazoba ibihe bigoye. Mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye. Mbega igihe n'iki? Igihe ni ikiringo kigizwe n'iminsi ishobora kuba mike cyane myinshi. Icyo kiringo rero kikarangwa n'ibikorwa bikorwa n'abantu kandi bakabikorera abantu bagenzi babo. Ivyo bikorwa bishobora kuba bibi cyane byiza. Igitangazo nabonye rero, naho ukoreka bibi, Bibiliya itubwira ngo Imana niyiganze ibihe n'imisi. Naratangaye n'ijoro nariyumviriye rwose muri aya majambo, hirya Imana ishobora kureka ibihe bibi bikaba, hirya bishobora gusonza abandi bahazi, hirya impundu zishobora gushirirako abandi zirimba n'inyenzi muri garderobe. Imana ikabireka. Nasomye igitabo cy'umusiguzi gatatu, aravuga ngo ikintu cyose cyashingiwe igihe cyacu, kandi Imana nikuranya ibihe n'iminsi. Ushake kugerageza uvugire hejuru, wamwikinya amajwi usemerere, ushobora kubuza igihe gushika. Hari ibintu nabonye mu gihe ubwa mbere kiriganza, ikindi nabonye igihe kirubahuka ntabwo gitinya. Ushaka wende igihe kiragushikako. Bana isi yacu ukuntu yubatse, bari barategura imigambi ikomeye bakavuga ngo tugomba turwanye inzara, ariko inzara yica abantu. Bakavuga ngo tugomba turwanye ibiza by'indwara, ibiza bikaza bikamara abantu. None Imana igihe yemwe bene data, Imana irihe? Iba yatembereye, iba yarengewe rokita n'ibiri narasoma irabireka bikaba. Urazi ibiki birondera abantu bimanza bibarusha, hanyuma bahindukire bayumane. Haleluya. Igihe rero gifise uko kimeze kandi n'abagitinya ntabakiziguriza. Nahoba uzi gutunganya ibintu bimeze gute, ari igihe cyo kwambara mwe, cyo kugenda menya, ari igihe cyo guherezwa ko n'impuzu, nawe uzoca ku ntebe izotaba impuzu, nawe uzoyika muri garderobe ukavuga ko ari wowe gahuzu kanje, ntabwo kuja yokunda kugira ngo ni impuzu yo kujana mu bantu, nkamugana yo kujana mu bikoko nayo bimeze gute. Umiriza uzogira ko usanga yatamutse. Bamwe rero mu kwikuraba muri defo d'izine, ngo bayikoze muri izine, bayikoze nabi. Eka si defo d'izine, ni igihe cyo kumuranirwa gusa. Imana rero ikurakuranya ibihe. Aha muri kino gihe tuvuga nk'ibihe turi muno munsi bitugoye, abantu bose bafite ikibazo mu mitwe, ikena ry'ibitoro. Igihe byatangura n'umuntu yavuze ati John ndacunga nta modoka mfise,
ariko none wiyosura kandi kubivuga gatose sabe ninda muri mwebwe acunana reka ndababwire n'abantu bakidandaza nabo bafise amagomba akomeye cyane abarizi nabo twaba tugora telefona ngo mbega wonyaranje ugeze ku murongo uri hano ugasanga abantu bashushe ahubona gaye igihe kirahambana naribwiye rero abantu bose bariyumvira ati kubera iki gikena habuze amahera habuze iki abantu bose bakibaza reka nibihe niyo ibikurakuranya kugira ngo nyange umuntu avagara ku isonzo y'inzu avuga ati jewe ndashoboye urashoboye ushoboye bitunganye turanga mugabo yonyene irafise inyishu haleluya aho munsi yabigombye kizotemba nk'amazi ariko tumanza ducishwe mu mafuta amandikiye rero igitabo ushobora kugabura mu bice bibiri ivyo yamwandikiye ubwa mbere amubwira yuko akwiye yariko arakengurukira Imana yongera kandi amushikiriza n'impanuro. Ivyo ushobora kubibona mu kigabane kuva mu gice ca mbere ku murongo wa mbere ushobora kuri igice ca kane ku murongo wa gatanu. Ikindi kigabane kivuga amajambo avuganye n'ivyerekeye Pawulo ariko arivugira amajambo yiwe ya nyuma ingene yarwanya intambara nziza akaziga mu kwizera kandi ko bikibigitsi. Yesu ashimwe cyane. Rero muri ibi bihe bigoye yagomba yuko Timoteyo hari ibintu akwiye kumenya, erega nibyo dukwiye kumenya muri iyi minsi y'iherezo, hari ibyo dukwiye kumenya. Icambere yamuhamagariye kwirinda ibihumanya by'amajambo. Muri kino gihe abantu baranga, hari agatabo k'umugabo witwa David kitwa La Vision, naragasomye n'ubu hari umwe data yakampaye n'ubisi akiwanje wari barakibye ndakarondera ndakamura yaje n'imyaka 15 none rero nakabonye muri nomisi nongeye kandi ugasoma niko nongera kandi kugivugurura. Yanditse avuga yuko mu minsi ya nyuma yakorera mu gifaransa kwazo bice bitagenzo commerage hazoba intambara y'urunwa abantu bose bagomba kuvuga. Shaka mu birabe neza yego n'abavyeyi mwabaye mugaheka muraba abana bubu bavuko akivurira periode bita periode de sevrage bikiringo umwana batangiye kujya two mu nkono utugutoja bamuteguriye twamwa twunganira yana berebere ya nyirabiwe abatagishoboye kenshi inyuma y'amezi 6. Kera nta mwana yahoha ataratangura no kwavura, ariko ugenda urahawe n'umwana mutoyi, umwana akiri muwehe mutoyi w'amezi agahe umugongo mama kandi gitangaza urazofata indoti urabe ko atagicakira kandi yicakira ntabikura kandi mwe mu byo bihe byoroshe gadoze batangura kuvuga hakiri kare. Tena mabwira abantu iminsi yose muri minsi umuntu azakora kirito yigombe uyu mwana aracari mutoyi ubona vyatsi uzotanga ariko aravugira ibintu hanze utanga igihe cyo kuvuga aravuga ati Timoteyo kugira ngo uzohagarare neza mu gikorwa urakwiye kumanza kuzibukira amajambo ibihari by'amajambo muri minsi ya birateye isoni. Twegeye twakizwa turi ma interna umupantekoti icyo bamubonerako yavuga chatsi ntiyavuga kujyanye umuntu avuga ni signe de faiblesse ega nta nyisho bafise bihereye mu majambo gusa. Tena twari twarigishije yuko ibigoye dupfuka
makuru. Hari umwanditsi, hari umupasiteri muri Kenya yitwa Munisi, yariko araririmba abwira abamenyesha makuru, akawambia wenzetu tunafyagia, sisi wainjilizi tunafyagia na nyinyi mnachafua. Kila siku maandiko, kila siku habari. Hayo guru leo ni guru zikabaka na bali kukonja. Ibi ndahanja, ibi ndabivuga. Ibi ndabitigisha, ibi ndabivuga. Abakristo bacu muri kino gihe n'abantu bakuvuga abanyamakuru. Sasa tari mwana nani? Timotheo kugira ngo mu gikorwa cyawe uzwarere neza udatsinzwe n'umugunge. Umirize ikintu cyane uze kuzibukira amajambo y'ubumana ibihumanya n'amajambo. Ijambo rigira kabiri amubwira kwirinda bakana ubushobozi bw'Imana. Erega n'uno munsi natwe mu makoraniro yacu abantu benshi bya Kristo babivuga nk'amasloga, abandi babivuga ngo birorere icyo birira. Sinotijya kubivuga. Abandi nabo makoraniro yacu bayahibira ahantu kuza kuranja ibyaha. Ahari umuntu nawe usanga afise igisigo cyo kuraba imodoka igezweho, turaba imodoka igezweho, yayibona ati ntaronse naje yisumba nk'iki, abantu bagahiga n'ibyo. Hari umuntu yigeze kudushingira inani nyene yararwaye indwara yuko atagomba kubona umuntu n'umwe yokwambara impuzu zindi kumurusha. Ayibonye umugabo ntiyasinze, agaca avuga ati wewe ukorera amafaranga menshi waba muri impuzu imeze ukuraho ndayibonye. Yarabira ku bantu bakuru b'imbere ati mukawe ujya mukuru wariya ko yambaye kuriya nanjye ngende yijya mu nzu. Imana idufashe cyane. Abo rero nta bushobozi bw'Imana barondera, abo bazanye n'inyungu zabo, abo bafise ibindi bahaniye atavuga mu gice. Timotheo wibara abantu kawe ani yamanike bameze nk'ubu wangu bateye. Imana idufashe. Ikindi yamubwiye rero, yamubwiye kwihanganira imibabaro n'ibindi. Aramubwira ko mu gikorwa hazoba harimo amageragezwa, hazoba harimo amaruswa, hazoba harimo intambara. Aramushingira inama amubwira ingene bitwa bene data bamusize mwiri nabyo gitugeza muri rero ku bintu 19 yamubariye abira mu gihe cyo misi iherezo bizoranga ibihe by'iherezo abantu bazoba bameze gutya. Ati ibintu 19 nigo bizoba bihanze isi. Kwa Kiswahili na nasoma muri biravuga ngo zitakuwa ni siku za taabu, siku za taabu. Ibihe bigoye tena ngo mambuye ikintu kimwe rero muri ibyo byamubariza. Iyo 19 twobihereza ngaha ubugeni. Nama ndiko nabwira abanyeshuri n'ishuri ya Bibiliya mu kiga cyo miretike. Igora dufise muri kino gihe tugomba kubiyorera byose cyane. None 19 twobihereza ngaha cyane. Goma rero turabire hamwe rero ibizoranga rero bihe by'iherezo kuko ibihe tuvyerekwa n'abantu. Gomba mvuga muri kimwe n'Imana y'abantu. Nawe tuzovuga ikindi. Nuri azovuga ikindi uko yagiha reka mvugire ikindi kimwe. Niki rero kivuga ngo abantu bazoba bikunda gusa. Ijambo rirumvikana. Sabwe? Mbega kwikunda ni byiza. Aha. Nimurari n'ikibazo kigorana rero. Kwikunda ni byiza. Babo. Ndabira. Abadufasha gukosora bari hano. Kwikunda ni byiza. Ano bijwi y'ingufu. Ino namuhagaze. Kwikunda ni byiza. Sabwe? Sabwe? Ariko rero hari imisi yose iyo hari gutora mu bintu bibiri hariho abandi rumve ko abo mbere mu matora bava muri abstanso hariho abantu bajya batekano hava burunduka. None
abantu mpagaze bari hegerera imigwi ibiri bambaye bavuze ati ni byiza abana bati oya ariko kandi abantu mpagaze nabo bari hegerera kwikunda ni byiza na Bibiliya irabisigura neza ngo ukunde mugenzi wawe kugira gute ko Bibiliya amaze kuvuga ko kwikunda ari byiza sema amen. Urazi kwikunda bisigura ngo kumenya ikingwi ikimbereye. Haleluya. Akagahuzu karambereye haleluya. Iyo narosa kanoti gaca ahantu ku mangazini ngaroka kangura kuyimana ndagashyira muri ambaraje hanyuma ngeze mwira hamugani ndagufinze ikintu bise n'ikindi kurazanya abanamu barakunda serivisi cyane ibyo bikora uzoroka amanota menshi kakwera ndagufinze mfise iki agatweka berashimwe amaryohewe n'igitangaza ugacambwira rero ko twebwe turatebura ngo n'inka reka je ntakaje munsi kacarabwira ni era akaziguruye agacagwa mu nda. Haleluya. Iyo nagatoye rero mvuga ni akagahuzu karabereye umukenyezi wacu ikimukwiye. Reka niyo umuntu arosa agahuzu yambara keza biraba byiza sabwe uwo mwicaranye ubona yambaye neza raba neza iruhande kandi ntuganire ntabwo uwo muntu wicaranye ko yambaye neza. Reka murakaza rero ubiriza ikibazo ngomba mbanze ni mu nyishura muraza kwihinyisha mwenye niba wabonye mwicaranye yambaye agahuzu kamaze guceka cyane katabutse kariko n'ibirembo ikiraza kiba cyarakebanye umutima wawe ukubwira uti ocwe kwikunda rero si icyaha. Mbega ndamabatsi uwo muntu nawe yari agiye kwambara ikirato kigororotse neza mbega vyomubera nigeze kubona undi muntu w'umukozi Imana yaravuye ahantu yari yarateye ikirato ciwe amapine nk'atandatu yabasigaye agenda guca ndibaza ni korone vertebrale yose wabivunika ndabitegereza mugabo ndaje ndabona ko inimero zimwe zohura n'iziwanje yari yaje aho dusengera ndagenda mu cyumba ndamuhamagara ni hano gatoya uwo ni ikirato cyo gukwira aracyitegereza ega naramubwira ko ndakimuhaye ariko arakura nimwe yari yambaye sinari bwamubwira ko ndakimugariye ubwo nyene acaturamo acatangura kuja mu ndimi avuga ngo Mana urakoze kunduhura umutwaro wanemereye igihe kirekire aho nagusengeye ngo ndonke karato cyo kibazo naciye ngo namusutse none aho yakorera nta bantu bari bafise amafaranga aho yakorera nta bantu bari bafise uburyo bwo kumuhindurira ariko inyishu cari kenshi kwikunda rero si icyaha kumenya igikwiye icombera bakristo. Timoteyo abiba ngo ibizoranga iyo minsi ya nyuma ibizoranga iminsi y'iherezo abantu bazoba bikunda gusa. Nagerageje kurondera mu ndimi zitandukanye iri jambo ko numva mu kirundi umengo sindaryumva cyane bikunda gusa. Nasomye mu Gifaransa bavuga ngo
les gens seront égoïstes. Ubuze égoïste umengo no kwigungirako ariko kandi hari umuntu ugatugenda afite uburenganzira bwo kwikumiriza ibintu by'iwacu. Mugabo nteye imbere gatoyi ndaraba muri Bibiliya y'Igiswahili hari abantu watakuwa kujipenda wenyewe, ariko ubanganize haya ngo watakuwa watu wenye ubinafsi. Iri jambo kenshi linakoreshwa mu mashirahamwe bavuga ngo n'amashirahamwe ngo yari ikora utwara maze bisinoma abana bariko babwira hanyuma rero hageze gufungura barose utuntu turyoshe muraza abana ikintu bakunda cyane kose amafiriti niyazibere bobo kweli abiwanyu sika bameze ngira ngo nani wanje gusa yino yabateguriye neza n'agafuke gashyiramo na mayoneze baca babwira ngo naka ngo ntiwikorane arababwira ngo ntiwikorane rero tumenya yuko habonetse ikintu kiryoshye kabisa. Hari abantu bikorana narabatije mbega none kwikorana no kuvugisha ngo mbe papa ntanzi bigezweho. Wavuze umuntu yikorana aba ari umuntu atagomba gusangira n'abandi. Bagaca bahamagara ngo naka alerte kumbe abana imigire mu qu'est-ce qui se passe là? Ugiye kuravuga sanga mu gusenga basenga kuri vitesse baheza kuri njya amen. Ariko umunsi ngira wabo yahinde akagura ibijumba akabivanga n'ibiharage urayo bagaca yigira kandi ati mbega nakwiye kudafungura uno munsi bakwiye gufungura kubera hari utuntu atiyumvamo abikorana watakuwa wenye ubinafsi abantu babona inyungu zabo gusa. Nateye imbere gatoyi ndaraba no mu zindi ndimi ngo mu Cyongereza ngo in the last days people will be selfish. Abantu babona icyabo gusa. Hanyuma no mu Kigiriki narageje kuraba ndaraba bakoresha ijambo rikomeye. Iyo jambo bakoresheje ngaha rya jambo rivuga ngo filatoi. Ino filatoi yesina ngo abantu bari centre sur eux-mêmes, abari inyungu zabo gusa. Ubundi mu Gifaransa avuga ngo après moi le dirige. Hajya ari umuntu atababaye abandi ko babaho, atiyumvira abandi ko bakwiye kubaho. Ariko di umufashe umusanze afise indirimbo ariko araririmba yo ndi umukristo fika nyumbani kwako nikirahu c'amazi muzoro. Ubundi musi nagize amagorwa ndataka amashugu umuntu nibwo nakayora umuntu w'Imana uramubona unatsiye bugufi gasatana agiye gusenga ubundi ati ubwo wari ikintu atarika ikihe ati ujye ugeze muhirira turazi ko kwigenera ubuganda n'ingoro y'ikishumu n'ikura iroka urumva naho twakuzuza muhemu yera na amwituzitizo none muhemu yera atuma kwima abandi none se abantu babona inyungu zabo ariyo magwamo isi yikoreye. Niba mubona intambara hirya no hino, niba mubona abantu bajyana siketi n'abantu bikorana, abantu bikorana kugira baragisirije n'ababarire atababaye abandi. Jewe ibyo nakuyemo utajijua Timoteo ugomba gushigakira mu gikoma aba bantu bikorana, aba bantu bikunda
uzoshika kure. Ziriyo impamvu zikomeye cyane rwose zatuma Pawulo amubwira gutyo. Na Kristo ubwiwe yarazi inyungu ziwe. Musome neza mukaraba abi Filipi 2:5 ndavuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ubona yarasanzwe ari Imana nawe yarabizi icyubahiro cy'Imana. Ntiyumvire ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumvira. Iri jambo n'icyo naragize amagogo niga muri twebwe yokwemera gutakaza position yiwe barika asanga abandi muri kino ntabwo mwebwe ko muzi mwebwe yaracana Kristo asiga position yiwe bangahe boye inyungu zabo kugira ngo batabara abandi. Mani dufashe umisezerano yagize akabonye gakomeye. Nabonye umuntu afise ubuzima buto cyane atunzwe no kuza kurangura imisigati muri ya misozi hariya hejuru mu gishingano akagera hafi y'ishuri iwacu ahantu bita Mwiremba hariya uko bagenda batayirose baguma baduga batazi iyo bagarukira aronse udubi aronse agasigati. Hanyuma rero ngize guca mbona arabarira ati pase ndarinda gukeneye none gapase muri iki gihe hari ubukene bw'igito urazaza kuvuga ubutumwa ndagenda kabisa mugabo bigoranye. Hari igihe ngenda n'amaguru, hari igihe nda gufata bisi. Ejo mwagiye gufata bisi nari maze imyaka 2 nafata bisi. Ndinjira murabona n'izi nyama ziri ku mubiri wanje. Ndicara Iblisi yafata barabye abashoferi b'amabisi bafatira amabisi amafaranga nanjye ngaca nsenge amaguru kundutse. Yapfuye genda niyendaza nyuma y'imyaka igihe utarabona utoca twari tujye nari maze imyaka 2 ntanze kujya muri bisi. Ubundi musore yagenda ategera hariya muri sanzwe suretu hariya nsanga abantu bariko bapakira mu ibere none tunari kurira mu ibere n'umuteganeza. Ndabona imanda yo mw'ijuru mpagaritse taxi ati wowe ujaye ndamubwira iyo ndamwanga atanga gusa inoti ya 30. Dai inoti ya 30 aribwira bigaye ibiharage by'abana ariko kandi sindi mwagende n'amakuru. Niriko nasenga Imana mu mutima nza mbona undi mugabo araje afise Hilux aca afungira ifire imbere yanje ati mutama ndabona urafise ingorane zisumbuye n'abandi bafise ati kandi ndabona ko umukozi w'Imana ndego ndiwe ati mbiriza rero aca nyugurura umuryango ati nyaruka winjire kandi aho imbere wicaye wenyine mugabo urariha 3000 francs ushariya muri wowe kujya mu mirango. None nari kugira gute yega nacinda isi sumumara y'Imana rero ngitse cyane cyarano wamego ni chef de mission. Bekaranda bagire rero cyabaye uyo mugore arambara ati mumiriza woro hano w'igitoro yari wene data barabafasha bo ati nirega modoka yawe yizwa n'itiro singana litiro 60 ati none mugeze kuri angani ni bine kandi ari mazindi yose ndayibise mupanga ati ngomba nanjimana zinyibuke ku mitwaro yanjye mfise yuko nademurashije umukozi w'Imana mu bihe bigoye. Yamurate yambaye yebo yatotse ndavuga ngo urakoze mu gico cy'ibiro mugabo natwo hanze biragoye mu kibindi bazi jambo yambari timwege muri abakozi Imana mutwigisha kwizera mugabo hageze ko tubishira mu ngiro bikabanira kwizera iwe yandondeye none atwarura Yesu sega
nakoma n'isi ahubwo mbere rero mbadaho hantu ngo ruja kugwera tujane naragize amagogo mu mutima umuntu ujanye nawe bwa ibicanya hakijya haje guhindura ibiretse ariko urumva naho ari umukene afise umutima wagutse amina rero gukundana ntibisaba ufise ubutunzi burenze twagiye gitoro bagisije muri kondarira fata muswari jya inyuma y'umuduga n'iy'uburyo bw'amasisi byananira kwihangana none uraza turangiza yanambye atusubiza aho yavuze ati umukozi w'Imana genda amahoro nanjye genda ahandi uhora menyera bigenza kandi Imana ni nziza no misigara nshingiye nta kintu Imana yakoze nyuma y'icyo kintu ndatangara yarabaje ati Imana yarangije kagatebo namamvise ku mutwe ngiye kurondera imihwi n'imisigati atwamana wanje yaramuze ati mutwaratoranye vuba yaratumye abantu baza kundonera ataravuga ati mama ndacyariho kandi ubuzima ubu ni bwiza genda urondere muri quartier nziza upanga inzu zoyiriha buri kwezi n'ibyo kurya uzobironga kandi urakuze ntabwo iri buriroha urirusha wikorera ikoze ibisenge ku mutwe haleluya ukuntu namubonye muri mwisi bwa bundi nta muntu umatosa neza kweli ababuze ubumugira neza nta n'uwo bitobera wikunda gusa abantu bikunda gusa ndababwire abahungu babiri babagaburiye ipfa kurya hanyuma rero hari inyekera zibitse inyama murazi gukata inyama nta gipimo cy'imashini kiba kirimo hari igihe iba nini uruso nini ahandi hakaba ntoya siko none umwe rero agitegereza tubashe none nugira gute iyo amaruso nini ngo ndayirya barabahungu b'igiswahili nk'abo ngaho hepfo mu Buyenzi agaca tangura kuvuga mwene wabo aje ati una habari shuleni walitufundisha kwamba dunia inazunguka akatapaka ya sana kaituna uwa jambo rusigeza hageze akataka kukiriza ngaho mugenzi wadavuga aje abantu bikunda bagira n'ubwenge bagira amanyanga babise riza igasanzwe bafise amateori yabo y'ishyirahamwe uone akamwambia ati sasa wewe unajua wewe ni mwanafunzi wa hapo jana mwalimu wako au ni wao mwalimu wa kisasa mwalimu wako wa zamani ameniambia kwamba dunia inapozunguka inazunguka yote sasa wewe unazunguka kipande anasema hata kubwa ni saha ikibazo ni cyane kibazo cy'umwarimu wa kera cyaje gushaka n'ubugunge gusa n'ukwikunda gusa ese cyo ngenge ufise ukabukoresha mu gutabara abandi Imana idufasha cyane hari ibintu nabonye rero bidasanzwe aba bantu bikunda gusa barangwa no kutamenya abandi ko bakwiye ibyiza abandi ntibakwiye abonye umuntu yakoze ikintu kibi cyane aratugaburiye turafunguye twari inyama z'amagufa hanyuma rero zijya zisigara amenyo twese ntitubasha gukora ibize inyama ku magufa cyo kimwe hari abantu bari tuwe aramatiye ashobora gukorera igufa ukamenya nta n'inyama yigeze kubaka n'abandi bakubita ko rimwe gusa ati ibyo bindi ntabyo ntushobora agacareka aratugaburiye hanyuma rero agacahamagara umukoro kadogo bahari byabijumbu byahi yari inyama kadogo nawe amutekeye ibijumbu ati mugabo sha ega n'utu twasigaye wopfa gucisha ku wepfo urabona wewe ari inyama umukozi yari
ibijumba aho kweli uraja ngaho ukiyemera ngo urafise umukozi kweli afise ibikomeye muri we yondera ngo basigira abana agasigara mu ndonda mu mutwe umeze nka nyoko none nyirawe ntiyamara inyama nawe ari ibijumba ariko nawe ukunda ibijumba rero ibijumba birasumba inyama none se tuvuga ngo kose kandi ahubwo ni mwene data namenye ibintu byinshi atubona urabona ko afise imangazini ati burya imangazini n'iryafu ryavundiye muri stoke ryabuze abakiriya nijya dutegeka ko amategeko turacunga iyo mbwira nawe none ifu ryabuze abakiriya ricarenya abakozi kwezi hari kandi yageze ku mugoroba ngo kaze wese nimuze dusengere hamwe twese nta gushimi ariko mukize umushimira gute uwundi ifu imaze kuba mwinyo amaze kuyungurura iyo watsuka yizi ngorane zihanze isi kandi uwo biraba amashengero yacu ntibyobura yego waherekera uri umukristo mikati wawe nta muntu n'umwe uraharonga akizwa kubera umubano wawe n'uko hariho n'umuntu n'amazi atembye mu ikani bavuga ati aya mazi kubera ikacanga kandi amwe n'amazi yocaye amazi ntaca mu ikani ugasanga umuntu afise umubano mubi kudaha agaciro abandi barabona ikindi nacyo igihe cyo gukengera abantu kutabaha agaciro kiranga n'abo bantu bikunda gusa abamisiyoneri bagitangura kuza kuvuga ubutumwa ino bari bafise umugenzi wo gutora abantu ngo bajanye kubigisha amashuri uri mutamanira bariyo nkuru hanyuma rero bakabajana amezi 6 bahera mu gitondo gushika saa 6 barigisha ingene umusambi uvuga ingene igikere kivuga ingene imbwa ikuga ingene akayamuka bakaguma bavuga ivyo bintu amezi 6 hanyuma rero barangije bagaca gukomoka nidatabazorangiza cyubundi bagaca bamuha ikirato bagaca bamuha n'amashisheti yera ibutura ryera bamuha mu karikopo n'ishati yera bakamuha n'ingofero n'inkoni bagaca bamubwira rero bati tivye de terminer toutes les écoles du monde tiens-toi à côtoyer les blancs aturahejeje amashuri yose abaho kwisura yahejeje wewe urafise uburenganzira rero bwo kubana n'abazungu kabeho kanyura mu kabare kawe aho barukagere ariko by'ukuri umuntu yize ingene umusanzu uvuga aba yize amashuri aba ku isi yose kandutse abo rero bakoresha rero gukubita ikimoko bene babo ngo bajyane umunani kutabaha agaciro uri mugabo w'umukire yagiye gukora ahantu mu misozi ibintu yarondera akora ngo yabira ahantu mu misozi ahura abagabo bagufi bareha bucya bafise iminwa minini n'amaso manini utuboko tugufi hanyuma rero akababona rero bari kwigara abona abantu bifitiye ubuzima butoyi hari igihe batera akaririmbo kugira ngo bigirire morale bagaca batanga gutera akaririmbo nta ntambara yo ntera ubwoba ubuntu aho umunezero mukura he ageze kugera bari kumwe agaca kubwira tubwiriza abo nubabone gutyo abo nubaje muri akarere ngo beterefona abantu basa ibibutura byatabaguritse ibipira byaregana n'amaboko ati ivyo bibona agisekura kimaze zuzuye ngaho umwe muri bo aramwumva kumbe rero yarazi yuko iyo modoka yiwe idashobora kurengana aho hantu ageze ahantu araduga biranga irashaya hanyuma rero
umwe muri bo bavuze ngo twe nta kimazi ngo turi muri kimazi atashira kwindahiro n'abantu bakunda kuragira ati nukuri ukava ngaho utaduhaye ngo tuyikura ngaho muri ibi byondo kabisa wabonye twege ko turi muri kimazi twege wamuga ati ahari kandi bavyumvise ko bavuga ati none tubigenza gute nta dependance zishobora gushika hano abantu bikunda barakegera abantu hari umuntu wese arakeneye mugenzi we mu gifaransa bakunda tujubize da biblique que soit nta n'umwe adakwiye nta n'umwe adakenewe none nimubatse amazu meza abayagira imisuku biza ngaho uzomenya umunsi yagiye nta muri twega n'umuntu akabatoshora gukora ku kibuga agize gusa gutyo ashaka kurikira ariko ubundi ukamuhagarwa bekanago inzu yose ko n'umumengo ihumura nabi wari gukora ikiganitse agapiyese kavuga ko rufusha kurikira ukarana y'inzu reka abantu ntibatereje bati abaduha reka yarabahaye barayisayura barayisunika bayirengeje umusozi uzosubire kandi mvuye ko twege turi muri kimazi abantu bikunda gusa basuzugura abantu natutupaye hari ikindi nabonye rero abantu bikunda kurusha bikunda gusa n'abantu biyumvira yuko abandi atarandi babaho kuri uyu mubumbe w'isi ukamengo abandi ntibabaho Timote kugira ngo dushike uzomenya kuri kumwe n'abandi mbega turakenerana muri korali wanyu na muri korali ramwe ninde yoshobora kuririmba wenyene amajwi yose agakuza sabe mbega n'abahunda n'indirimbo rikagenda gutyo arakene uzobimenya umunsi barinde muri batanu urabona umunsi wari azazindi ariko nawe adashobora kuririmba birebire ahagaze iruhande yawe urumva ko hari umuntu boko kweli sema mbere ashobora gusengera icyo gikorwa abantu bikunda gusa niba bakaka abandi babana ku mubumbe ariko nagomba nakubwira turakeneraniye na Kristo Yesu niyo karara keza yatweretse atoranya intumwa hari umuntu muri twega afite asumba ububasha Yesu Kristo Yesu yari gushobora kwikorana wenyine ubwo kwezi ariko atoranya intumwa reka mubo yatoranije bose yatoranije abantu bashoboye cyane sabwe bano abantu niko murasoma ngo bari abantu bahambaye bose ikadata harimo abari bashoboye ibi hari abandi bari bashoboye ibi eka aratoranya agira ekipe Timote misi yeretse abantu bazaba bikunda gusa bakegera abandi babona kumengo ni mubyo bakwiye kamengo ni bakwiye wenyene kuri uyu mubumbe kamengo niyo wenyene ahari wenyene Timote kugira ngo dushike kure urakwiye kumenya yuko ukorana n'abandi Yesu ashimwe cyane erega muri korale hari abandi dukwiye gukorana muri korale erega n'abandi dukwiye gukorana n'uwamugu w'amasengesho si twebwe twenyene muri iki gikorwa si twebwe twenyene sema amen cyane tuma ubona n'abungere batoranye bagasenga bagashyira abo bashobora gufanikanya ninde yoshobora byose kutuberaho si cyane kutoshobora byose kutumenya byose ariko mugana kugira ikintu kimwe ni kuko ino n'abantu bameze gutyo rero
hajya hepfo muri iki gicenyere cya twasomye cya Timoteyo 3 kuva ku murongo w'indwi ku 8 avuga ngo abo bantu ngo barayobe ukuri babaye ibihombe ukwizeye hereka igituma abantu bikunda bonyene ntibagombe kuzura n'abandi na bya bindi byose badondaguye. Aba bantu barayobye ntibamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kristo Yesu yabaye akarorero keza yemeye gusiga icyubahiro ciwe. Maze iminsi ndiko niyumvira nti kumbure nimba tuvuga ngo ubushobozi bwaragabanutse bw'ibitangaza, Imana rimwe n'igira twitegereza irabona yuko hamwe tworonka nkazangabire babandi ba kera bari bafise aho bavuga ngo umuriro niwururuke uyihize ibintu ugacaburuka. Ukuri tutosanga benshi babagiye babereye. Ari umuhungu yafiyaje umukobwa amubwira ati wazi ibyemero by'Imana Imana yanje ikaze ikikwica. Nawe yari umukristo mushasha tugahumiwe ati umvirize wemere ko twubakana ukabyanga Imana ikaze. Kumbura izi ngabire bari bafise hamezoba muri twebwe n'ubu bwazi dufise n'ubu kwikunda dufise haravuga ati Mana naka twumve inkuru y'uko umuriro wabaye igice. Wabera kumakaba Mose yoga ati naka aho yagejeje abyuke mu gitondo asanga ibikere byuzuye mu rugo no mu nzu yose no kuburira hara. Ariko nagomba ndababwira ibi biva kuki abantu barataye kuri ijambo ry'Imana. Kristo yatubereye akarorero keza dukwiye natwe kumenya. Yesu nashimwe cyane ngo babaye ibihombe mu kwizera. Timoteyo abantu ngabo ubuzima atera ibitugu ariko kandi bavuga ijambo rikomeye ati naho bikomeza bakigira gakomeye ubusazi bwabo. Muri iyi minsi ya nyuma nagomba ndababwire yuko abantu bagiye kugaragara icyubahiro. We cyumva tu urabiye bize biriko biraza birasuriranya abantu bazomenyekana icyubahiro. Nakubesheje umuntu hariya amuyogoma ndavuga ngo nakubesha ngo kuri umutuka uzobibona. Hano gataba abantu bamariga ariko ntibashobora kumenya ukuri ko twaba turasenga kuwa kabiri turinjira kuwa kane turinjira kuwa gatandatu tukinjira kuwa Mungu kabiri kose mu gitondo no kumugoroba. Aba bantu naho biga Timoteyo kubera yuko barozwe bari mu burozi utuma badashobora kumenya ukuri. Bariga rero ntibashobora gushaka kumenya ukuri. Reka ngaho twaje kwiga sabe reka mwize reka twize hariya mu Burundi hariya mu ntara y'Ubuyenzi akaruyenzi kutangaza kuza gusenga no kuja ku ishuri kwiga bavuga ngo gushanya. Niyo umuntu yabaye abagabo ko yarwaye yashanya gushanya igatwama twashanye. Yereka Timoteyo mu makarare birirwa bariga mu basenzi birirwa bariga ariko ntibashiraho kumenya ukuri kubera barariye uburozi barayobewe igikwiye. Ico Kristo yigishije ko bakunda abandi nk'uko bikunda ubwabo. Aba bantu rero uzobamenya vuba ubusanzwe
bwabo tuzobakundira. Aha nagomba nabagire ko ibihe biriko biraza kutugeza. Umuntu wese azogaragara amenyekana icayimo. Yavuze ngo ntibazoshika kure. Igitatewe n'Imana cyose kirarandurwa. Ari umudamu yakunda gusigaza utwo kurya cyane cyane yateze utuboga. Ati muturereje mu gitondo bazoca bacumba. Bazokwanika bacumba abana bashobore kurya. Ariko akabisa umwana w'ikigaba akunda gukora mu rugo. Akaca simba asinziriye. Twatuboga twose akirenze. Undi musi rero bateka inyama z'ibinure mazi inyama z'ibinure zirahambaye. Nimba yafise n'indwara muri we yararwaye inzoka itungana n'ibinure arapakira za nyama zose. Mukeye mu gitondo bararaba n'akayabo k'imisihani. Ariko ntibari bwamenye ukora ivyo bintu. Ivyateze gatoya akazuba karaka vya bintu biramubiriramwo. Ageze agasuka. Ati niheza nyama niyo yaraziye basha. Ibiteze aba bantu bikunda, aba bantu bataye urutonde, aba bantu vyasa yuko bamenya kandi birirwa barika. Ubusazi bwabo buzobakundira bazogaragara. Ndakwifuje guhagarara neza. Timoteyo umenya abantu mukorana bane, umenya amadesign y'abantu. Rero musi nivugiye kibazo cy'abantu bikunda. Ubundi azavuga ibikurikira, azavuga ibindi, azavuga ibicumi bicere. None twakora iki? Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe muri Yohana. Hallelujah. Amen, amen. Timoteyo umenya abo mukorana bane. Yohana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 13 ku murongo wa 35. Atubwira ikiyaga bibiri na gatanu. Turabe manamo Yesu yabwiye abigishwa biyonge gutana. Ibyo nabibabariye nkiri kumwe nawe, ariko umwiza ariwe mpemu yera uwo Data azorungika mu izina ryanjye niwe azobigisha byose kandi azobyibutsa ibyo nababariye bingana gute zose. Mpemu yera tugira ikibanza muri twebwe iyo abantu bahisemo kunyuranya n'ijambo ry'Imana. Mpemu yera umwigisha mwiza. Erega mpemu ntibakubwira ati ujya muntu wamugiriye nabi hajya hano wamugiriye nabi. Erega wamwishyuye nabi. Erega wamwirenganije. Erega utwi wari ukwiye kutumuha. Erega wari ukwiye kumugirira akagongo. Uwo ni nde? Mpemu yera. Iyo abantu rero bavuye mu burongozi bwa mpemu yera mwigisha za mpemu yera bakariheba, uyu mpemu yera ntabakivuga ngo bumve basigara kirongoro bwabo. Namwe mutiganuke rero muri aya masaha y'igitondo ntatebeje muzovuga umviriza ndakubwire Timoteyo era bamukorana abazobe mu gihe cy'iherezo bazoba bameze uku. Umeze gute nawe? Ati kuri no kwikunda gusa kwakureye ushimire inyungu zawe gusa. Kunamika amaso yacu nibi twosengera hariya kazi urangwa no kwikunda, mu miryango urangwa no kwikunda, ahandi mbere ugaha agaciro gato abandi ukamengo ntabwo babazi. Tugire gusaba Imana. Ninde twofasha muri kino gitondo kandi akwinjiza nturabo bariko baraza urwanira ubugingo bwawe. Yewe Timoteyo ibizoranga ibihe vya nyuma abantu bazoba bikunda gusa kandi utabyirenganije. Mpemu yera yakuba ari ikintu ukwikunda gusa, ubona inyungu zawe gusa, abandi ntaco bamaze, abandi ku mubumbe ntibakenewe, ni wowe wenyine ukenewe. Ntabwo ufite ingano
ninde tugusengera kandi nawe uzabikugora. Gerageza shika tugusengere. Erega barayisano abana bawe barakeneye kubaho, abana barakeneye kugirirwa neza. Ibuka abo wagiriye ibuka abo wasuzuguye. Tugiye gusenga Imana. Ndabona yuko ngaho ashaka kwigwa mesi nawe wicaye ngaho aho ntebe wose uragushora amavi yawe nyene. Yesu yakubonye. Ndabona abantu bese bakaba barapfukama. Shora amavi yawe nyene aho nyene rokita ashaka. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye urukundo rwawe, wabonye ibikwiriye ishengero ryawe n'umunsi. Turagushima kuri iri jambo umukozi wawe ariko arahanura Timoteyo, aramubwira iby'igihe cy'iherezo n'ingene akwiye kwifata kugira ngo agendere ku rutonde rw'ijambo ry'Imana. Nibi turacyabikeneye na kino gihe. Ndagushima ijambo ryawe ko rigize ubushobozi mu mitima ya bene data. Ndagushima ko ijambo ryawe riduhaye intumbero ingene dukwiye mwami kwifata kugira ngo muhemu w'Imana, muhemu yera, muhemu w'ukuri, muhemu w'ububasha, muhemu w'ubushobozi ashishikare kutugendera no kuturongora. Ndagushima rero ababene data baciye bugufi, ijambo ryawe ryababereye icirore. Umwe wese yaravye mwami arabona icyo akwiye gusaba imbere y'Imana. Uwagucumuyeko araciye bugufi kugira yisabire imbabazi. Uwagize intege nke araciye bugufi kugira ngo yisabire inkomezi. Uwanyuranije n'ubugombe bwawe mwami ariko arabikongorera. None turasabye amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana yuhagiriye imitima yose, akure mwami icaha, akure intege nke, akure ikintu cyose kidahimbara Imana. Mwami ufute ibigabitanyo byabo, ubahe inkomezi nshasha, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, ubahe inkomezi mwami, bahanga amaso y'inzira y'umusaraba. Ibi bintu biko birahuta muri kino gihe cy'iherezo ntibigibagire bw'ububasha, ntibibakatishe ngo bibakure mu buntu bw'Imana, ariko bagendere mwami munsi y'ikiganza cyawe cy'ubushobozi. Urakoze kuba hariye, urakoze ko atatwisubira kuhagiriza ukundi, urakoze mwami ko bagira ibyizigiro yuko uri kumwe nabo kandi nk'uko wabakunze nabo bagukunde. Urakoze mwami, turagushimiye. Ibintu by'ukwigungirako, ibintu byo kudaha agaciro abandi, ibintu by'ukwikunda gusa tubitere ibitugu, ariko nk'uko mwami Yesu wadutegetse ngo dukundane nk'uko wadukunze, tubikore nk'uko ijambo ryawe rivuga. Urakoze kubyumvise, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umuntu agira umutwaro kandi na Yesu Kristo yikoreye imitwaro yacu atarazi inyungu ziwe. Nindafise ikibazo ahagarara tumusengere. Ibibazo biro kandi byinshi. Yesu rero aragomba kuguha agaciro kandi aragukunda ukuri nyene, niyo mitwaro yawe n'ibikugoye nyene aragomba kugutabara. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Dusabe kazi Pastor Nicola abasengere. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, wicaye kandi uvyagiye uburyo bw'ishobora byose, wagiye mu ijuru ujanye amaraso y'igiciro, kandi aya maraso yawe mwami yahejeje guharira abantu bose ibyaha byabo. Gushimiye mwami yuko kwizera arico kigwanishwa gikomeye gikingira abari mu rugendo. Mwami urakoze ko aba bantu bumviye ubutumwa bwiza, kandi aba bantu guhagarara imbere yawe bongeye mwami kukwereka ibibagoye. Muri aba hari abantu bafise imisozi ariko bavuga ngo mu izina rya Yesu, izina risumba amazina yose, izina twahawe, turizeye turahagurutse
kugira ngo uno musozi uno munsi ushinguke. Mwami, harimo n'abandi barwaye, hari n'abandi mwami wumaniwe muri ibi na biriya. Turubasha izina ryawe ryera, turahamagaye mu ijuru gutabarwa. Turasabye mwami useruke ku muntu uwo ari we wese. Turashinguye akarimbi ku masi mu izina rya Yesu Kristo. Niwimure imisozi, nushingure mwami ibintu bimeze nk'ibyo kwica abantu. Turasabye uhindurire mwami abana akayaga mu izina rya Yesu. Aba bantu bose ko baje imbere y'inyonga zawe babwira rya jambo rivuga ngo humura ntugipfuye, humura ntugipfuye. Izina rya Yesu n'umunara ukomeye aba bantu bahungiyemo bose turabasabiye gutabarwa kuvuye mu ijuru. Girira neza umuntu wese mwami, uyu muntu agize iminsi arwaye yiganyira, mwami ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, izina ry'ububasha. Kura mwami kino gisata imbere yiwe, aya magara y'uyu muntu mwami wongera uyahagarike mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Umuvuge ko ijambo ry'amahoro yongera ahagarare neza, agira amahoro mu mubiri wiwe. Turasengeye mwami abantu bifuza ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Wavuze ngo muri iyo minsi y'iherezo zosuka Mpwemu wanje yera ko bari n'umubiri bose. Ndasengeye mwami umuntu avuga ngo ndagomba kuzura Mpwemu Yera. Mwami Yesu Kristo, suka Mpwemu wawe yera, suka inkomezi. Iyi minsi ntawe uzoyishobora atari ufise Mpwemu Yera, atari ufise ubushobozi, atari ufise amavuta masha. Turasenze Imana ngo abantu bareke kugenda uko nyene, ariko mwami wongera usuke inkomezi, ingabire, ubushobozi, abantu babashe kunesha ivyahora bibanesha. Suka Mpwemu Yera, abantu bagende banezerewe kuko bagushimire. Urakoze mwami kutabaye ishengero ryawe kandi kurigiriye neza. Natwe dusenze twizeye mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. So